kuva aho dutanguye kuvuza induru tuvuga ko ariko haraba urudandaza rw'abantu mu Burundi, by'ukuri benshi ntibabitahura, baba abarongoye inzego zitandukanye ngaha mu gihugu, baba no mu bajejwe umutekano, ni benshi batadutahura, ariko harageze igihe barabona ko tutarira buseba, hanyuma barafata mu minwe ico kibazo, baratangura guhagarika benshi mu bagirizwa ico kibi kibishe. Rero uyu munsi twebwe mu runani riharanira agateka k'abana FENADEB turashima ingene iki gikorwa kiriko kiragenda, kuko nticahagarariye mu kuvuga ko bihari gusa n'abamaze kugenda. Uyu munsi hariho bandi benshi bariko baragerageza kurondera, naho kumbure ababijejwe batarashima gushira habona abo bahagaritse, twe turazi yuko hari n'abandi benshi baba bariko baregereza kuri 9 bamaze guhagarikwa kubera igikorwa igipolisi kiriko kirakora cyo gutohoza kuri ico caha. Rero ivyo twebwe turabishima, naho kumbura inyuma y'ivyo haca hazamwo ibintu vy'iterabwoba byinshi cyane, turazi yuko ivyo babikora kugira ngo batubuze gusemerera, maze bashoboye kuronka ingene bayomboka biruke canke batanga ibiturire. Ariko iki inigikorwa twemereye abarundi, twemereye igihugu yuko tuzokurikirana gushika bajya abana bacu batwaye bagarutse. Igipolisi caramaze kwemera ko hari abashika 268 bo baramaze kugenda. Twebwe mu itangazo twatanze twavuze tuti amakuru dufise hoba hari abari hagati y'200 n'300 bo baragiye, murumva ivyo bitigiri yuko bisa n'ivyegeranye. Rero turakeneye ko nabo bake tumaze kumenya ko bagiye, tumenya ubuzima babayemo, tumenye aho bari, tumenye ko bavugana n'imiryango yabo, tumenye ingene bahembwa, tumenye nuko vy'ukuri bipfuza kuguma muri ivyo bikorwa canke bakeneye kugaruka mu gihugu cabo c'amavukiro. Ivyo rero vyatumye dusaba yuko habaho umurwi urimwo ibice bitandukanye bijejwe iki kibazo, kugira ngo uwo mugwa bari wo ukora amatohoza, umenya abo bantu ingene babayeho, hanyuma tumenye n'abagiye batarashikana imyaka yo gushobora kuvana n'abavyeyi. Ivyo bizotuma abakoze ivyo vyose, abatanze impapuro za magendu bamenyekana, hanyuma bahanwe. Kandi vy'ukuri niyo leta y'u Burundi yahana vy'akarorero abantu bagirizwa iki caha, izobikingiye baba abarundi b'uyu munsi n'abarundi bo muri kazoza, kuko iki ni icaha kiba kw'isi yose. Iyo igihugu kibihagurukiye kigahana ababikoze, harabaho amarame mu gihugu.